ntazi ngo ni kihe kintu kibideclenchije kunyura umugingo kubera iki ntabwo ndabishaka wo kurondera ikintu gikombla iyo vide iri muri wewe ndabijamo yiga 5e primaire kubera no magroupe twari turimo urabona ko umuntu areba ngo akebuse gose uyu muntu ajya kuri inzu y'abandi tugenda turondera kandi agiye kurondera ntabura hagati mu dekire none mvire wewe uno munsi bareba gukubise kuguru kuravyimbye bwo kuravyimbye romata urabyutse uragiye gusa kurondera zera gano vema nkumva ndati akagumye waguma rero naragena nkacoma fresh ntasha byakabana cyoto umwana afite ubwo je muri Swiss batanga bayivuga nko gusaho iryo joro kwero ko nagiye kitari kiruhuza ansiko n'umugabo yananiwe ansiko n'umugabo yishika ubwo byo kwishika umunsi narishikanye bwa ambya ati bana jewe fata ibi n'ibi cyayivuga byose ndapfuye no kushimira cyazenga bigiye kujyana n'ibyiza yasigaza ndamubwira jewe arasenga acabwira ngo dusenge mu gitondo wagitwaye televiziyo dufata wagiye unamwibye amahera na telefone ye wayitwaye nibuze umutipe yatwaye imashini yamerewe y'akazi karapfa kose mugaza kumurondera ambwira ati mwana tukiriye ikibasi by'imashini tureke ukira gute rero wamuhariye mugabo aranje marike tugabera ko umutima w'Imana uvuyemo uzi ibintu hajya byatwondesha none umutima ntigera utuza kubaho kubwoba no munsi ndaronse iyumvire ko anyuze mu ijoro ugira ujyana mugabo kuriyumvire ejo ntanahashika ntuzi ko uzovyuka kandi musubira no kujyana na kimwe fugeze ubuse ubwoba ntanzarugera rero umwana akumva ati none iribombora uku kuntu umeze n'abavyeyi tudahuza nama ndi umama kenja kwibanga kuri twangira ibiki ibarabara banakunda ibintu bisohoka ati Bonjour, bon après-midi. Twizere ko mugoye neza. Karibu kandi muri Fun and Fact. Karibu kuri Siren Vibes. Twari dukomeye kwa terinduru turi muri studio. Yes. Kubera Rafa Pascal turi hanze ahantu muga nyine mwarabikunze do. Mudukunda ahantu hose twarabibonye ko turabafise. Anyways, karibu cyane mu yindi episode igira amajana ibihumbi bingahe tazi ya Siren Vibes. Kwa turayizo mu 2023 kandi dufise iminwa kuva kera turababunene ndashara mu directrice ego meze ngo ndanabaye mu bebe ntera niyura nizere ko mugwe neza ko bakunze bashasha iki ni kiganiro kiba kwa gatanu imisi yose niko Siren Vibes kiremeshwa n'abagore batatu Nikita Dacia na Ozi akenshi tuba dusaba tumire baje kutuyagira ku experience yabo y'ubuzima canke kuri sujet kanaka tuba twatoye uyu munsi Nikita yashiye kuhaba kubw'impamvu zitamuvuyeko yari yifuza nawe kuhaba ngaha mugabo acahura na imprévu imubuza kuzanga akora ko murabizi ko ibigora bigora abantu niko Nikita bivuze kandi twaravyemeye ntitumuhaririza no kunyene bitwara no kunyene bimeze Kaida mwe yandasha baramunsi hama twakire umutumi wacu no munsi umutumi wacu no munsi himuze kuja kuri turi twagiye muri mpakanya wa mwanya umuntu aduha umwanya cyo kirundi kirabaho umwanya umuntu aduha umwanya DJ Ozi kugira ngo atuyagire surtout ku experience yiwe anye ntabwo bari jango sujet ngo tudebate nuko abari umuntu yaciye muri ico kintu kugira tubwire ukuntu yagiciyemo hama ku bantu bakora gicamwe bigire muri experience y'uwo muntu Dasha rena baramutse hama twakira umutumire wacu uno munsi turabariya wagwa my people murakomeye jewe meze neza cyane
nibi kubesha turi mu karema uri umukirisu nta cyane meze neza ariko ivupa gushaka cyane turi mu cibasa ariko hariho klima muri ino misi y'Ubujumbura je mu Burundi ko ndazi ko muravye igitegazi kameze ko nyene pandatere mu kabari izuba cyo kutwejeje ubuti turi muri uti yesu we turi muri uti rero ngira atanga kwegera septembre plutôt chaba umengo hagira abigicu c'imvura hari gihinagwa abantu dusa allergie we are dying slowly bana vyutse zivya amatwi amazuru yo tuvyihoze nguma nkorora amosozi n'abantu cemvya gute sikwizwa ni kanza ndabikoresha muri no misi nge chantage ushobora kugira ikintu cuke ndakina filme kora ko muzi yari hafu kigi gutadondeye ubunsa allergie undumye sene y'ukurira shauri yako donc rero nize komeze neza abakunzi ba Seven Vibes abakunzi ba Fun and Facts nkuko zayivuze twagarutse muri studio abo turabavangira ifa kumenyera ko twamanga muri studio turasohoka nage tumeze neza ngo turanahana akamikro menyene nostalgie ngo hawavuye ntiyakuva inyuma naho guhanahana mikro ntiyakuva inyuma kabisa me turi bon turagiye kugaruka namwe twize komeze neza muze kuri kiganiro kiraryoshe mumvize experience y'umuntu maybe harana ko abicamo atari uko abicamo imugenza wawe n'umwana wawe n'inshuti yawe ushobora kuvuga ati finalement ibintu nkene bimeze ni nkamwe vy'iwawe kandi uyu muntu yabivuyemo donc ngaha rero sinzi ko muzi musarani babitse ibintu bya magie tugira ku misi imwe ushobora kubanya micro imwe ko nindi yinjiye gutya fiefie muri mutumenyere turifise tumeze dukenye ngaha dusura igitoro gusa mwabonye ko yayivuze rafa pase kweli niwe nyene tumwogerako nyene kubera mama wacu reka rero twakira umutumire yidondore hama catuduga ku ngingo y'ikiganiro karibu umutumire wacu sinzi ko ari karibu kwa jendo wakeye nacu umushitsi nacu wa musangwa kuba kubonye ijyambere kubambonye ijyambere nitwa Diva amazina yose ni Akira Diva amajendo nonga sawa umwana wacu umwana wo mu rugo ku bantu bari ko barimvira ati umwana wo ngaha gute we mean abantu baramaye imisi yacu yose bajya bacu ba famille yacu badatoranya ibiganiro c'est sûr baramuzi Divin baramonye mu kiganiro My Journey yaje gushinga ntayiwe ngaha anye yuko yahora afata ibiyayura mutwe ama drogue menshi atandukanye kuva kiri muto fakiri umwana donc yaje gushinga ntaye nk'umuntu yabivuyemo hari abantu bakunze kiya kiganiro benshi Jesus benshi cyane hari abantu mwasiganye ibibazo byinshi hari abantu batamwumva neza twakigira avuga no musavuga cyane nkugira ikibazo no musaza gukoma induru aje gusemera kugira ngo mumwumve neza cyo tubora vraiment no muze businacari yarinyoye yaje yiteguye en conséquence kugira ngo no muze tuze kumwumva neza shibi abantu bose baravye game mission by the way hari abantu benshi yafashe wowe waronse matemoyage ga Div y'abantu samatumaje usinabwabona akamaro ko kushinga intare hariho ama vérité utabuzi afatanye na experience uwagize muri ibyo bintu naronse abantu benshi banyungura ubwenge sinzi ko nabyo ubwenge bantira intege bambwira ibintu mba bisa n'iby'iwabo yego vraiment naronse amatumaje menshi hari n'ibindi jewe hariho nk'abantu bambwira ko bari bariko baca mu bibazo bitandukanye hariho umuntu yambwiye ni umukunzi twazora kino kigana ko n'umukunzi wacu wacana ari muri Canada yavuze ko yari kaca mu kibazo kitari nka kiya cy'iwabo mugabo ngo yarakuze kera ugifata biga biyayura mutwe hama acabona témoignage yawe ari kaca muri situation igoye genre actuellement idahuye n'ivyo onye mwaca avuga ati nimba Diva yaravuye muri biga bintu ukurunda muzi ameze kujya anye
donc cyamwongera ingufu zo gushaka gufisinga ibibazo yari karacamwe uwo mwanya kubera abonye témoignage yawe rero hariho ama avantage yo gutanga témoignage abantu benshi uri kurafasha batabona shima baba kwacamo ibyo bintu kuravuga byakubayeko anyways umunsi rero naguciriye mu buzima hariho jewe ava sinakunda gutanga témoignage atari uko ntinya kuvuga ibyakubayeko none nije natesetse nje nakubititse ubu ndakize ni bien jewe sasa abandi bashaka kwiga mugabo nagiye kubitabura mu nyuma vraiment iyo uvuze kuko ntubuzi igituma Imana yigucishijemo ikabikuzigamiramo ikakureka ntuve usanga ari projet y'Imana ya long term hariyo n'abantu bataba bari hafi usanga bari kure ibyo bintu byawe usanga ntiharonke inyishu mu isengero ntiharonke inyishu ku burago aho abantu benshi twitega inyishu ugasanga juste kugurura ibintu byawe cyane kumviriza iradiyo nk'umuntu yagishyize ku iradiyo akumva ikintu akarema sans toutefois ntasenze nta bintu byatarageze mu byo wavuze rero abantu bameze nkanje badakunda kuvuga ibintu byabo babikore vraiment kuko nubwo batazogushimira ko bafashijwe ntabwo ari abantu babifasha. Kids none kwejeje ikiganiro gasheri tutaratanga conclusion ngo dokle mbona hariho abantu reka vuga kino kintu hariho abantu batinya kuza gutanga amatémoignage biyumvira ati twe ngaha twakira abantu tuzinanye twe twakira abantu b'abagenzi bacu hari abantu bakunda kubaza twagira abantu baza amatémoignage bakura hehe ndababwire ko 80% y'abantu abantu muramubona muri my journey n'abantu tutazinanye dio twari tuzananye je nawe ntitwari tuzinanye je na Divin abantu benshi baza muri my journey canke mu biganiro byacu je simba ndabazi udasarabize je ndi umuntu wo ngaho kazi no nta n'abagenzi ngira benshi nta nabwo nje sohoka siniki na kimwe bisigura ngo n'abantu urumva ko muri wowe wumva ko hageze gutanga témoignage bagaca baturondera sinzi nka Divin yaciye ku muntu tundaze kumuzanye nawe uzimpa nimero ziwe canke mumbwirire cyangwa gutanga témoignage uko nyine ugasanga birakunze ko tukwakira ngaha anye twingaha anye peu importe témoignage yawe ifa ko hari umuntu imwe gusa cyangwa babiriza gufasha turakwakira kora ko ntuzi uwo muntu ibintu yakaracamo ntuzi ko umuntu maybe yagira yahure maybe yagira apfe maybe yagira itemu kimanga mugabo témoignage yawe y'umuntu atazi usanga yamufashije kudafata iyo decision mbi yagira fata rero you are welcome ikintu amo tipe twa bijya mugabo yantanze kubiva rero yakunda kumbwira nk'iyari muri bus numva ari kiribabiliza ugasanga hari abantu atasabye ikibongo kuguma mu mengo nturakira warakize mugabo nturahegra kandi hari gusanga bidashoboka nshenibuka ngo tuzogira ikintu cyo gusabira kigonga nacu n'amasezo kandi abantu bazogmaza kuraba ukacubona umuntu ukumva umengo hari nongara kwagiriza usanga haguma nk'utuntu uzosaba iki uno mutsendi wasavye ikigongo deja abakumvireza abaza kubona ikiganiro maybe kuzogira indi particular ko rahabuze umugano wasanga warakiniza iguruka mugabo en general abantu wabesha hari nk'ikinyama Divin yakoresha kiyagiye kiri common wabwira benshi ko gwaye amugurira imiti nkabura ashobora kubasaba ikiguru muco mu kivunga hama ikindi gihe uzowagize list ugira ati uyu naka zobarishuza aho dushobora kurira ibyo twonone Divin sha uraryoshe vraiment ukuntu wakize ukuntu ushaka no gukiza abandi bantu neza amakomantere navuga ngo ya ndamwibuka iki Imana ikora ibitangaza mu bari hanze bambwira ngo bibaho ngo Divin byavre akambwira ngo ndamwibuka ngo kera ngo muri ville ngo ndamugira ibi nibi
baravuga ngo na nyuma ya zero Imana irakora nuko nta hantu Imana umuntu adashobora bavuga ko nta hantu Imana idakora umuntu kandi nibaza ko hariho ama espoir ngira ngo igihe imisi yateye ati afi na mwana wanje ashaka imiryango kuvana ifise abo bana bafise ivyo bibazo bihebuye bwati twarihebuye nta kintu azova ngo babonye Divin yarashoboye gukira akaba ariko aravuga nk'umuntu muzima ku mateleviziyo batanga espoir anyways uyu munsi tuganire kuri experience ya Divin ego mugabo ku miryango kuko Divin abantu bumvise témoignage yiwe akomerekeye mu muryango akomereka ubwa mbere yakomerekejwe n'amahistoire mu mafamiye hanyuma imiryango ntiyamutahura anapre gutanga gufata ibyo bwenge ntiyamutara menye ukuntu yomufasha hamana batwara mu mutwaro Divin afise hari mu mutwaro yo gushaka kwakompanya abo baje nshaka abo bana bafata ivyo bintu ko barabatahura arazi aho bipfira arazi aho impamvu babifata n'ukuntu yobaganiriza rero uyu munsi dushaka kuganira ku kuntu umuryango ushobora gufata uwo mwana mu gihe amaze gufata iyo nzira kuko umwana ntumenye ahantu abitangura ntumenye ahantu abifata ntumenye ababimuha mugabo mu gihe amaze kubitangura ni gute ushaka kumufasha kugira ngo ashobore kuva muri iyo nzira canke ashobore kubiheba Divin uraza kutubwira nk'umuntu yabibayemwo muri makanya ni témoignage yiwe ego mugabo iza aussi no kuvuga ku kintu kiri specifique kimwe c'est pas genre bitanguye kubunye mugabo ni kuri ico kintu c'ukuntu mbega umuryango wamwakiriye gutakibifata ubwa mbere mbega baferingiye he kugira ngo bibandanye mbega ni kihe kintu bari gukora cyari gutuma atabifata imyaka myinshi mbega akayifata imyaka mikeya kubera ko umuryango wamutahuye ukamuba hafi ukamenya kumwakompanya naho tugira tuje kugira ngo nimba hariho abantu bafise aba petit frère aba petite sœur aba oncle hari abantu barenda bapfa bakibifata bamenye ko hariho ahantu ho gukora hashobora gukiza umuntu canke ho gukora agashobora kumwica burundu yego nibaza ko ari ivyo onye katumuha kanya rero Divin atubwira gatoya kuri resume y'icatumye d'abord abifata la cause yatumye ubitangura hama tujere kuri iyo no kuri iyo parti ya umuryango wagiye guferinga hehe canke nihe batabikoze neza nkuko byari gushaka gufasha nk'umuntu abirimwo deje la cause uvuze igituma nabinyoye nagiye kwihonda konte mu nyuma icyatumye ndabintu kuko mu ntango urabaho uba uri kurabaho ubuzima kanaka bubi na bwiza bishoboka gusa ugasanga hariho ubuzima tugaragaza gutya ugasanga hariho n'ubundi umuntu ariko arabamwo indani ubw'indani nibwo naza ko butuma umuntu yononekara rero abakurikiranye emisiyo ya mbere nashoboye kuvuga ibyo gutapfa kw'iwanje rero nakuriye muri orphelinat murabizi ndaregwa ndafashwa nari sanse kuronka orphelinat mu bisanzwe nuko ama orphelinat akora ukuntu sinzi ko ariko bakurihira amashuri bakugaburira ariko baba bakwiye no kugerageza gutanga affection ku bana nta affection naronse iri direct y'abavyeyi y'amaraso cambura naho nari sanse kuronka nako ka affection gatoya hama nihajya naciye ntangura kubura amahoro numva simerewe neza ahantu ndi mugabo umva aho byavuye yuko nari muri famille iraho hama nibaza yuko ndi muri famille yanje hama nkaba ndi ngaho nkabona afashwe gutyo yamanke yaho ka affection ariko barama fa none andi muri famille nivyo bambwiye ko ndi muri famille yanje andi muri orphelinat kumva merewe gutya sinzi kubyumva sinari kumva merewe gutya muri jewe kumva nyene hariko hari manifeste ibintu datahura amamanke amavide hama nyene hajya 5e nakubwira cye nangura kumwe ntazi ngo ni kihe kintu kibidecranshije kunyura umugingo kubera iki ntabwo ndabishaka wakondera ikintu gikombla iyo vide iri muri wewe hama ndabijamo yiga 5e primaire hama rero kumenya icyabitumye
ubaye uko nabinyoye igihe kirekire Imana ikanziga amasimve iyo Imana ikugiriye neza urakanguka ukuguruka amaso rero ndiko ndanariza nkunda ashobora kuvuga ati bijya bintu nabigiyemo kubera ibi azwa abantu bashobora no gutangura ikintu akakijyamo agashaka no kugiheba ntibajya kenshi bigorana yuko aheba ikintu kuko ntaratora igituma rero je naratoye igituma ndabona yuko hariho amamake nayifise muri je ndavuga ko amamake atanzopfa ndose abavyeyi batabonetse usanga bitakwiyakira rero cause ni ijyanye manque d'affection ariko harajamwo no kugira urashobora gutanga ikintu nka bijya nk'abyo batangura ikintu mu gakuku aho usanga murahuye ucuba addicted na avant ya addiction ugasanga ibyo bintu urimo birahuje n'ubube gito bwawe sinzi ngo bitube gito bigahuza na kamere kawe par exemple nk'ubu ugasanga Donature jewe ndi umuntu nyine akerebutse yiruka umuntu agwana rero nsiye ntangura bijya bintu ngendamwo wese kwa kundi ndi bisigura ngo nzocinjiramwo nabwa bukerebutsi nabwa nuzeye byose bisigura ngo nzobikerebukamo kubera no makupe twari turimwo urabona ko umengo hariho abantu bakerebutse bose uyu muntu ajya kuri inzu y'abandi tugenda turondera kandi agiye kurondera ntabura hagati w'umudekire none mvire wewe uno munsi bareba gukubise kuguru kuravyimbye kuko kuravyimbye le matin urabyutse uragiye gusa kurondera zera gano vraiment nkumva ndati akagumye waguma nkabona nyine bakuse ngo tekajya nande strategy bakazomubika umva yacha kubacokoresha bwa bwenga fise tibia ufite ari abantu rero ibana ajya muri abantu ikintu bakigiyemo atakijyamo amazi injira wese iyo rero aragenda indani iyo rero kugira ngo icyo kintu azokivemo ivuga ko hari ikindi kintu kimukatisha wese ko nyene gifise inguvu nka bya nguvu nyinshi cyane kandi pisi abitebamo niko pisi yavoma bigora kwa kivamo ari umutipe twabibanyemo akorera muri centre là twako turanaliza abantu twabaye muri centre turanaliza generation yacu igihe tubitangura tukaraba abantu baba bamaze igihe twe tumaze uwo fofo baramaze nka 7 ans 8 ans yarabihevye ndiko ndakwiza 4 ans n'ubundi twatoye batatu ndagerageza ndiyumvira ati none kubera iki twebwe tumeze nsanga rimwe nari mvuze karaktere z'iwacu twe turi batatu hari hano dushaka gusa umuntu Donature mwatekereje yanari ofete ni ingabire Imana ishyira mu ikintu Imana ishyira mu muntu kubera ko Imana ibona imbere akavuga ati uyu nyazobora n'ibintu kanaka kandi amushyiremo ikintu kizomufasha kubivanga hari abantu bari tetu simaze do it ego wa muntu ashobora kuba mu kibazo ukambwira ati none ndakubaza ubona ukuntu goya ndabibona ndajera ndogira gutya muri we babantu muvuga ngo arashoboye byose abantu turabazi benshi adashaka kwanaliza ibyo mubwiye si c'est vrai ou pas abe mu kibazo ntakibemwo nakeneye kumviza undi muntu akeneye no kwanaliza ko ibyo ariko arakora byo bari byiza cyangwa ari bibi ariko twebwe nsanga hari ahantu dufite akantu ko kumviriza abandi kuja hasi yemeye niyo yakunda kumbwira ngo titifye kama ngo arashisha ngo urumbwira ikintu ngo akakumviriza ukavuga ngo ngazona hazi minota ingahe ebana rero twara ego numva niyanga bire nakubwiye haragera ahantu wakubititse vraiment uraha kanariza ibintu kwe none gutyo ugasanga nyene kwa kuntu umeze muri wewe niko biragufasha kwanaliza ibyo urimo gushaka kubivamo n'Imana nyene ikagufasha ugasanga rero abandi bantu rero nabo
ukuntu bameze N'umuyaga. kutabemerera ko batekana. Okay, je nshaka kubaza peut-être hariho abantu kujyanye abafans ari abafana ba My Journey ni na benshi banashaka cyo abantu bose bambwiye mwumve ko ndiko darira abasha muze kwandika ibintu niyo amaso yanje aguma akora amasatsi bara My Journey cyane n'abandi bafana in fact ibindi bigaringa batanzi ko binabaho so I'd like to know wavuze ati waciye muri orphelina waguma uvuga ngo orphelina na famille nzi neza kumengo hariho agiye ukura ugeze kuri 18 ukaja sometimes ma famille d'accueil cyangwa bakagushyira mu bisanira byo muri famille wanyu etc. Je nshaka gutahura gatoya no gutahuza peut-être batayiravye kiya cose iyo famille uri kuravuga ni orphelina cyangwa naho wagiye kuba après des années za orphelina. No, famille ziri kubiri. hariho abagutoye aribo bita famille titrice abo bakuzanye ngaho ofe wumbutse ziba zibiri hariho aho USS naho na Jemba okay ariho nzo ariho usubira umaze kuba majeur. Okay, niho donc uko ravuga ati wagiye après umaze gukura gatoyo gasubira inyuma. Aho umva niho ngano bitawe aho niho naronkeye ya message ya mbere yuko ndi muri famille n'utuvukana hama imyaka deja nasanzwe ndi muri Suisse onye kuko nari umwana hama ndikubona ko ndi mu bana benshi umva turi mu birerero ry'imfubyi cyo kintu cyarandebera abana turi mu birerero ry'imfubyi gute kandi ufise abantu tuvukana usanga ndagati na hagati bikaguvanga yego tuza mugabe iyo famille barankunda cyane ni bimwe umwategereza kumyegereza cyane kumyegereza kwa mbere kumwumvisha ko avukana n'abana kumwumvisha ko ndi papa wiwe kumwumvisha ko ndi mama wiwe ibyo rero byanje kuba nko mu nyuma byo nk'ibyo ntabyo bari bazi yuko nagize ayo madidane bo bagiye kubibona mu nyuma bona habaye ibintu nabyo bije gute. Okay atabuye ari rero ari ni sinzo tubivuga aba umuvyeyi arona n'umwana sans le savoir. Yes, kandi nta kosa rishobora kumujaho. Rero ushatse gufasha umwana urabanza ukamenya ndafise uruhara mu kononekara kwiwe hama ukemera ikosa ntiwiyagirize mu byo ukemera aho watsitaye sans le savoir hama ukaca wemera ko gufasha umwana ari projet asha. D'accord, so tubandanije rero nibaza ko yaduhaye ko karesume gatoya niki tubandaye dufatanya n'ingingo y'uno munsi nyene yo kumenya ngene imiryango ishobora gufasha abana ishobora kugirira ko aho iba yarakosheje wowe famille iyo famille yawe ni ryari yatevye deja irabona ko yes ko bitanguye deja ana kama famille menshi mwana akoze amakosa abanza kumukubita sawa kumubwira ibyo kanye n'ibikira amakosa nasone n'indero twaguhaye n'amarato kuriye la bijya byose nyene abavyeyi bavuga deja après turaba ryari babonye ati burya anye turafise mu ruhara twari dukwiye guhindukiza uko turiko turamukura muri ivyo bintu mais je me dis ko peut-être uko byatanguye ni classique tikubita iyo ngesa yihebe ibyo bica biza ahantu abana b'abajene bubu barafata ibintu bakumva umengo kunywa itabi ariko ari inyuma nka turi muri weekend nka obi nyene turaryohewe
je byagiye bukebuke avananywa n'itabi bisanzwe tutuganze tutuganze umuryango barabibona kandi ngo sinzi ko babita bwa mbere ko babitaho nagiye kumenya yuko bari babizi umuntu yagiye kumbwira ngo je nabona ko ngo warahindutse ubwa mbere akayabagwa agira kenshi ko kandi nari umu sportif nakunda siporo nkacamba muri siporo abantu batanshikira kwigara tugacoma nkacagenda gukubita imisozi rero itezo uca biboneka iyo hagiyemo ikindi kintu kuko heroine kuko bijya by'amaboost bidomine bisinga ubwo nyinshi iyo bitanguye bije bijya bindi bica bigawe uca wumva ati nta kanovera bigifise burya buganje busa nabitanguye avanye nk'itabi n'urumogi barabibona barikawusha ya kuzurife bana kujya kumwe washinutse barabibona kandi kera byari byoroshye kuboneka kugira ngo umenye umwana yuko yajanyoye ari inzoga kubera ubunye abana bashobora gukoresha umuvyeyi ati mvuye kunywa utuyeri canke agacoma kabenya kacarenza ko nk'akagorije kanke k'inzoga kugira ngo niba mubona ameze gutya baze kumva umufuka agati yanyoye inzoga nyinshi ibintu by'inzoga rero zo kumugaragara nyuma abajene bari bwatangure gukunda iby'ubudirisha rero naragenda nkacoma fresh ntasha byakabana cyoto umwana afite mugabo je muri Swiss batanga bayivuga nko gusaba abamere baducunga ngo ujye mu ngo muri neza ngo hano urumo ngo abahungu bagendana kandi kompa imisi yose yabayerekana buryo bavuga ngo mbwira aho mugendana cyenda kubwira icyo barabibona Swiss yatanga ibabwira mu nyuma bavuga ati tive turamuzi mwana atekereze ntibumva ko urumogi rujya bazi ko umuntu yarunyoye yica abantu bazi kera ugadiyo n'umunwa wa rumogi urategera abantu mw'ijoro ufata abantu uko bakunguvu umenga amabi yose ni wewe ugati no divende waje dive waje hamwe dive tsozo ya yo pole ntangura kuyoberwa mu school ya masata hayatukuye nange batubwira yashokaga yuko yo barunyo hama barabimenya ntibabimbagije oya ko nawe bari guhimba sinaye kubabwira ngo yego ndarunye oya rero barabimenya bamaze baguma ngwana ndabinyegeza mugabo rero n'isi yose mu muryango nukwama udafise umuntu umwe muzohuza urugurukiro je ndibuka igihe naritabarije umunsi wa mbere natanguye mbwa yakoreye ibintu byose nagurisha iki kuko ndi muri marke kwaje kuyoba cyane ndi umuntu ngo ubwoba ibintu byose nashiramo imbe gukora ikintu ndashama akantu k'ubwoba ndi mwico nabuzitiro ndiko ndagaragurika ku gitanda nkaca mvyuka nkaja kwicara muri salon aba filme umugongo ukanga filme kango nda televiziyo nkabyuka nja hanze nkati ibintu nzopfa jenye maskini aya mahoro imkumbura amahoro ibikira bati nabise rero mu sister twakurikirana tatangurwa mbere n'uwa kabiri amajo gatatu ya muntu wanje sana twarahuza kandi n'Imana yamumaye vraiment nawe rero yarakunda gusenga mw'ijoro zose mw'ijoro twese tugiye kuryama yaca tora bibiri aca agenda gusoma muri sala babita étude biblique hama aca abona mw'ijoro umunsi umwe ndavuye mu cumba ndaje nibikiwe amasaha kwini iminsi wamenyana no kuvyuka mu ijoro bya kw'ishure byananira yamira gushika saa 3 saa 4 iri joro byose ni sawa ntabwo yabaye kweli nibiki iryo joro kubera uko nagiye kitari kiruhuza wanzwe n'umugabo yananiwe wanzwe n'umugabo yishika ubwo byo kwishika umunsi narishikanye mbere nambwira ati bana jewe fata ibi n'ibi ucayivuga byose ndapfuye no kuzinga carazenga bigiye gukira n'ibyiza yashikaze ndamubwira jewe
arasenga acabwira ngo dusenge ambwira dusenge baravyorosha mani baravyorosha fo oya gusenga ni vyiza sari ibintu umengo hari ikindi kintu washaka kirengeye gusenga ariko nivyo arashoboye mu rundi kazi uwo mwanya byaramfashije c'est bien amasengesho arakora dasi avyovyo navyo mariri eva ntunanyumvise nabi twarasenze vraiment numva ndaremye numva nyene sa ngamwe mwana numva umengo nyene ngira ngwane ngira ubomora ibintu ukumengo ari ikintu yogukorera sinzi ikintu biteze umva gukorera ikintu hama sinambwira ati genda kuri YouTube ko numva umengo ese kaza gutahura ubureme bw'ibintu oya kuburitira ugati none natabimbaje nk'arimbe none ivyo bintu mbiye biratuma amasaha bicaye biratuma uragendagenda wabanyingene ngo ivyumba nsohoka ngaruka ngira uri agite nyene sawa sawa eba dai mubwiye nicyabuze mbwa ko mamandanye bisanzwe ndahumagana mugabo byaramfasha kuko namfise umuntu kamwe numva yakorera directement yaciye arara uwo joro nyene yaciye yikoneta cyane turabona ari ngene ampleur yavyo ngene inkuru kwa mama ati basi yaciye bitwara mama wawe yo vyugo ikintu kiri ronke cyo shigumiza mudasara wa mungu bacavuga ati nicyo gituma injya zisigara ngaha niwe twari tuzi yeganye byo guheza agafungwa ntakijya cyo gituma tumuzanira ibintu akagurisha amahera y'amashikamwe misengera nkaratora kivuga none amara amashikamwe misengera aratora gutara umukoretsi yari uwo musista yari mu kesi yabitwa kesi yashaza na muhira ko yabika yazana dimanche pi anje neko atashyira muri envelope yandike ko ngo namashikamwe yashira tunabona amahera yagiye njya mwatwaye ariko byabandanye uko nyine barazi ikibazo mfise ntibarondeye centre de désintoxication sur le moment icyo gihe sinibaza ko nizari bwanazi twe nta gitabara cyari gihari icyo gihe même si n'ubu gitabara naho gihari mbona ngo ufite ahantu habereye ikibazo kugira ntibikogwe ubwo nyine ngo ushobore gufasha ariko n'ababyeyi bakunda kuvuga ku mwana umwe mu bana batanu tuzomuheba ntabyo bavuze bo mugabo yaje nabyo bavuze nciye nibuka yuko hari imiryango myinshi bavuga aravuga ati ndaruje n'ubundi tubigenze kazima abandi bane nyamba ariko baravamo ikintu babarira rero byanatanga imvuga ko gufasha umwana ari projet kandi projet hari igihomba canke ikunguka kasubira ukagira ikunguka ugasanga araronga irongozi waravuze gutyo ati uwo mwe ntashobora kubuza abandi ko tubana twavansa abandi ugasanga umwanya umuhaye wo kumuyagisha uriko imihari kugira kubwire ngo wowe wanse umutwe wawe ntakuhagira gutyo mukuru wawe ntari hanze two dufasha abari hariya wowe nawe ngaha wanse biragusha baguheba dukurikira wawe hama agatima kagarutse no kubuvyeyi hariho centre babikora dugikira abantu bamutore bamujana yasaze uramufashe oya alors que finalement icabitumye n'ubu ça va pas être utadépenser franc uzodépenser amahera oh my god wewe nyene udepense energie zawe nyinshi nturiko hariho kumenya kandi umenye yuko kugira muzotore icyabitumye ni ibintu bizofata umwanya ufuma wumva wafashe umwanya wo kurondera ico kintu hama ukadepansa amahera y'ivyo bindi waramenyera ko ivoire muri we yo gukira biri mu murongo abana ko wumva amakuru umwana wa naka bamujanye mu Rwanda imbarindira imbarahana ubwongorora mico cyangwa ngo mugenzi umuhungu wawe ngo ari mu nyumba cyangwa nakaje wumve ndamucyane ngo ndangira aho hantu
Unanje ntware iwanje. Yego. Alors peut-être uwo mwana wa kanaka n'uwo wiwawe ntibasanga ibibazo. You know, ntibasanga ibibazo. Ntibagwajwe n'ibintu bimwe ntibabigiyemo amakosa aramwe. Ugasanga wiwawe wari kumukiza en 2 temps 3 mouvements peut-être ko wicaye kumbwira pardon ndazi ko nagukomerekeje ukiri umwana mbabarira ndazi ko nakamubwira wazi umuvyeyi aciye bugufi akubwira ibintu. Ariko nyene waruvuze ko hari ibintu bidakenewe yuko urindura urandagaza umwana wawe. Undi waja kundi mugenzi wawe ngo cyangwa mukasikanye ibyo bintu ntibikenewe. Aho ugiye kumwandagaza ababanya gasigara bamurawe cyane ngo bizomukoraho. Acha bapira. Cyane ugasanga juste kumwegera ukamwereka ko malgré uri kurabikora kiyo mu fils amadroit yawe aracarajyanye ariko ntabara. Apana ucuge ubu rero wabuze iki ngaho kugira kunyura umugi bawubwiye ko banyura umugi ariko baba babuze ibintu. Aga abifise ashobora n'abindwa na gose barakuva twabo twaronkumya umugi mu hari bafite hari abantu batangura ikintu atazi byarimo nkuzo mufata umutware muri centre ngo uzomurenganyiriza ifuna badabana wako yitora akamenya ivyo arimwo akamenya hari umusanga ari juste kumuyagisha gusa n'akazi k'abapsi cyangwa psychiatre gatoya quelques séances cyane beaucoup de séances sans toutefois kubaha igamiti kibagira ukubona. Hari ikindi kintu abavyeyi bihaye canke ibintu babwirana canke gukira k'umwana wawe nkawe mwamuvyaranye cyambere ananirwa ni wamuteye igisi kandi Imana yakujeje ibyiza n'ibi umwana azokora gukira k'umwana wawe kuri ngaha wewe ko umuvyeyi n'Imana ya kabiri reka kumva yuko reka gukira k'umwana wawe kuguha uwundi muntu abikore. Oya iresponsabilité Imana yayihaye wewe si bibi kumutwara muri centre apana kumva umenye ngo ndamwikuye hajya hazomufasha gukira ntarimo. Yes kandi benshi barabikora ukungabo babireke vraiment hariho ikintu divegeze kumbwira n'ubu mega gicishijemo ko uratanga amafaranga ugatwara umwana wawe muri centre zirazimvye zirazimvye cyane kumva umwana amara y'amezi ugasanga umwana uramutangiye amahera yego wamutwayeyo umugani wawe umurekeyeyo uzogayo yakize hama ngo hari ubutwiki mwahara ngo mwagira kumenga wakize kugira bagusohore hama usohotse usubira muri ya routine kandi wa muvyeyi nibyo nyene yavuze. Hariho ikintu bita ama etape ntayifashira mu mutima babitwigishije gusa ukanaga gumanya mu mutima kubera niko ariko ikintu bita réservation abantu bari mu masantre cyangwa mu mamimba cyangwa meme no mu miryango ugaturabona ko bafata fu sinzo timazo meza gira nzosohoka nzohezishe ndo nk'akazi umuntu ashobora kuba muri centre kwera iyo ni ingaruka yuko wamujanye atazi ibyo arimo utamuyagishije bibaye ngombwa nabikwemera nabikwankiye kwe kumujana agiyeyo yumva umurenganyije ifu kumuyagisha yumve la nécessité hari igihe wewe akicumba hari umuvyeyi atwara umwana ego nibyo gukora mbwira impuhwe urabona ko ariko araja ahantu habi mugabo umwana we waracumva umengo ari muri ambiance ufite umengo ibiri kubiri hari umuntu agitangura biba bikiri hafi akicumva ufite abariko araplonja muri addiction itaraba addiction ya cyane aba addiction vuga ati aha hatabonetse abaganga canke aha atanyugaranye ahantu bitazokunda cyufata umwana aracanye itabi cyangwa urumogi ntarunywa misi yose dimanche dimanche arunywa occasionnellement nk'ubu basohotse n'abagenzi
aratasha urumwumviseko tiya musanzwe direct karamukorokanye muri salo taranaruguri wese no kumwana ruguru kaca umengo ukaca ubigira binini cyane nturi kuribwira ibintu yicara iki hasi umuyagisha we nyimba atakwemera arashobora kuba yemera abandi gerageza uraho umuntu wumvikana iyo nakubwiye mu muryango ashobora usanga nyimba ari umuhungu bamukuza ashobora usanga ari umuntu bari kumwe yumva nanga gusumbira n'ababyeyi abahungu bababwira ibintu batokubwiye uyonye ukaganga ati je nabonye barakwemera kenda umuyagisha turi mu by'umuryango hari abo usanga rero babifisemo nk'ama experience ushobora kuvuga ati urashobora kumubwira ibintu acavuga ati amutipe niyo kumenya ngo arabizi cyangwa abyumva hama akakugurukira nibyo muravuga ko umwana akeneye écoute avant yuko ajya kuba encadré mu masantre na pendant ariyo hama agakurikiranwa ahejeje kuko ni processus ndende ni ibintu birebire rero umubyeyi kumva yuko ndamushize hajya biraheze ni ukwihenda nibaza yuko yononekaye ukibuka amaharatinda aragera ahantu mubibona yuko byageze rero ntuce ushaka yuko gukira bibe akadekirisi gatoya ngo ndamutwaye ngaho ngo ngazoshakira investisamo umwanya icyambere byiyumvemo gukira ku mwana wawe kugire priorite mbega ndakubaze Diva est-ce que bishitse nkaho umwana aba akiri kuri stade yo hasi atarashika kuri level yo kuba addicted hama umuvyeyi agaca amurungika muri centre ahurirawe n'ababaye addicted vya vrai n'abafashe ibiyayuramutwe birenze ntashobora kuva ahubwo yamaze kwandura kugira ama envie yo gufata ibindi atari bwafate kora iyo company yagize abantu basanzwe bafata ibiyayuramutwe birenze bikaze gusura urazi gituma kenshi ndabazi hari umupeti yigeze kuzana yaca amakaganja bisanzwe aca ava yinjecta Jesus Christ urazi icyo bikunda kuvako kenshi yari mu bagenzi cyangwa yari mu kirere cy'abantu banyita bisanzwe sibyo cyangwa urumogi ari muri entourage yabo bajya mu ikaze n'iki ubwo urumogi uramutoye mutwaye muri entourage abantu bamwe bikaze gusoma bijya n'ibyo yakoze kuko n'ibyo yumvise ibyo yashoboye kubona muri centre azovyumva ntabibona acagenda afite amatsiko yo kuko hari ibiyago bayaga nibyo baguma bayaga nibyo bapfira nibyo baguma bayaga je nari umusamahera gutya hari umunsi nakubise ku ya 5 million twaririye ngaha turagenda mu yenzi zanjye bora rifiki gutya no wamana yicaye pembeni cyayumva umengo yarasizwe sana ntaco ndabona amerikani yete ya borofu kumbe ariko arangiza itabi kumbe ari acashaka ofete naco bugize hari ibintu bisaba yuko umuyaje ibintu bisempe urukunyita nabisusuranye itabi itabi mba riryoshe aracoroshe ntaraja ngo mugira umwe acari malleable aracoroshe kugira kumanipira aho gutanga bajya bagenzi be uwo urafite n'amahirwe menshi muvugishe mu mwanya umanipire n'ingoga umuvugishe n'ingoga kuko nyamara guhana bajya bandi umwanya muto w'amarana birimo inguvu nyinshi bijya byabo abantu baca bamutwara n'ingoga usanga akora ibindi bintu urashobora usanga itabi n'ibintu bisanzwe amajambo abiri atatu muyazi ari simple ndakubaza hari icyo uvuze nga ntujya n'ikiki basi dukora iki ubwihe bitabi riraryoshe kugira bavuga ngo umwana w'umukobwa akunda papa apagenda umubwire kati ariko mwana wanjye mwaka affection nyine nakati ariko umere egera igipeti cy'igihungu umva singo abahungu bakunda abamere sana urazi nk'umwana wa umujene afite nka 28 ans
abonye mama afashe umwanya agusanze mu cumba ku gitanda yicaye gutya ndibuka nahora ngwara ya malaria yankubise no kurya vyansi ndibuka mama aje n'isahani gutya ku gitanda banjyana ambwira vyuka mvuje daza ko mvyuka nkavyuka nava ngaho ndi nk'ibiko bingahe kora akajeste muvyeyi yagize ufite abajene baraja ahantu umengo agenda kuze aka abariko crying for affection gatoya mukampe mumbone umengo jemere ukazana maraje wabibona mu gitondo wahaye wagiye utwaye televiziyo dufate wagiye unamwivye amahera na telefone ye wayitwaye nibuze umutipe yatwaye imashini yamerewe y'akazi karapfa kose mugaza kumurondera ambwira ati mwana tukiriye ikibasi by'imashini tureke ukira gute wamuhariye mugabaraje Margaret tugabera ko umutima w'Imana nakacaza gusanga mu cumba watashe winyegetse waciye inyuma abajyanye bacu bashi kuryama bazambuza kubica kacatita kagufura ati sawa wafunguye ejo nyina kiza ukibona ariwe tugati yo ya telefone polisi bari kwibarabara agira abantu bose cyabwa ati ntawe nabibwiye papa wawe nabizi fini bisanzwe ngati kwe kuniyo ayico nakwiye wansavye sinakwe oh my god je nibaza yuko ikintu abavyeyi b'abarundi abamama abapapa tumaze kuvuga mu kiganiro c'était pas lié directement à la drogue c'était lié muri education y'abana ingene tukuma twiruka uri muri stress zawe peut-être urabuza amahera akwiye wavayo ugaca ngaho abana ubaza umuyaya umva bakiri batoya deja baryamye bafunguye okay kwishuri ubuzi yuko umva abana bataha 17h par exemple ubarondera aho bagumizwa nyine babatwara muri centre ati bayi cyane bazomumenya jewe nzonza kumutora bambwiye ngo yakitse urumva agasanga n'ubunye turabashira ku mashuri agati yo ndamutora 17h mugumane please hama ndamushikanye aca kwa duvaye hama cyajyama umukoza mu récupérer gasanga asante momo umwana wawe wavyaye urafise abantu baba ngupasiranira wewe dans le tableau nturimo cyangwa ufise mu ngene nk'akantu kangana gutya ndafise umwigisha ndafise umuntu ndafise uwakuru du soir ndafise wa Sunday school bijya vyanyu na hama dushitse ndafise telefone na tablette na television ngura amayinite ya 180,000 nimufise television nimufise na YouTube muraba amadisane mushaka ugasanga umuntu mwana yarakuze uko onye ugasanga iyo affection hari n'abatavye kwanda ko nyene yukumva ikintu I miss something ni affection ubuze abavyeyi bacu gera ndiko ndavugana n'umuntu acambwira ngo zinguravye ngo ama generation aba millennium benshi bafise des problèmes batewe n'abavyeyi babo malheureusement abavyeyi nabo bashira amakosa ku bana umva umwana akicaja mu biyovyabwenge canke akaja mu bakobwa canke akaja kugurisha umubiri abavyeyi baca babihindukiza bakaca bishira ku mwana rero ahantu bice bigorera ni abavyeyi bacu ntibigeze bagira umuco wo kumva ko ubushaka guca bugufi akabwira umwana ati pardon je m'excuse kuba canke je t'aime canke ukamubwira ko umukunda umwana wawe kiviza gutyo canke ukemera ko muganira nyene nk'abantu bakuze vyagenze gutya parce que na generation yacu ko hari igihe bavuga ngo abana bo murabadekesha sha ogu umubwira je t'aime bonne nuit machérie uragiye kumusoma ni by'abazungu iyo muri pasi yacu ko twe twarababaye ntukene ko baza abana bacu mugabo rende ko ndimvira diva mwico gihe deja umuvyeyi kora ko kurumva diva mvuye ngo umuvyeyi wese twiba kwikipa bisa kugatega umwana wanje nimba yaragiye ibintu bintu ndabifise mu ruhara kora ko d'abord sinamugarira ndamubaza impamvu yabigiyemwo n'igihe nabimenya sinatinze kukreza deep kugira ngo menye ahantu vy'ukuri yakomeretse parce que nta muntu birababaza bigiye bor
d'abord kugira manke uraburiagaza urabura itiro uragirane dejo umuntu abirimwo arababaye rero kucuza kumutwa kandi kumwongereza umubabaro ariko nawe nyene ababaye ntiyumvira ati reka nishire mu mubiri wiwe ndamubaza ati mbega vyagenze gute ni hehe la source yabaye iyihe exactement ndagufashe gute ori yuko uca uvuga yiki mwana jari tu nachazovamwo yananiye urya twarahevye ni imboregwa ni gisuma ni ibi ni umunywarumogi ugasanga uko mesi uko akumufasha gukira rero ntibigorera ni naho nyene umuvyeyi biraga ko aza guca bugufi ngo aze kubwira umwana ati burya urwaye hama ni wahamubwira yemere ko ikosa riri kuri we aza gusaba imbabazi nabo nyene sindabavuge cyane ntuza kubwira umwana adahari bibera mw'ibarabara ubwo hari inshuro zikeya dive ego naho waba uri mw'ibarabara hari inshuro zike wataha canke mukahura canke mukabonana yaba ari sanse uca profita akajya kanyana je baraga profita banje ko banagira iforo bakaza kundaba ambye ati tutahe jewe nkikiripabiliza kubera ibintu ndabakorera nsura nkijana navuze cyane abavyeyi reka tujye kubana nabo hari igihe n'ibyo ndagarutse hari igihe umuvyeyi ushobora gukora ibyo bintu aho turavuga umwana abishaka nabo barakeneye kwemera ubufasha abantu babahaye ubwo bufasha bwa mbere ni ubw'iwabo kumva nigeze ko turavuga byo kubatetse hari umuntu nyene kurya twavuze yanka ibintu byose kwicara uri muri centre vraiment icara sinumwe yavuze ngo gukira k'umuntu nta munsi bifata nta saha nta na 30 minutes nta na 15 minutes nakantu ka decision gakubita ugati I need to stop that ratahuye ibi bintu d'abord ibi nzoba nzobaho ngwana mu gitondo ndaronse doze mw'ijoro n'umunsi yavuye uzi ibintu hajya byatwondesha none nta umutima ntibigera utuza kubaho ku bwoba n'umunsi ndaronse iyumvira uko wanyuze mw'ijoro ugira ujyana mugabo kuriyumvire ibyo nturanahashika ntuzi ko uzovyuka kandi musubira no kuryana na kimwe rero umwana akumva ati none iri bombora uku kuntu meze n'abavyeyi tudahuza kuntu nama ndi umamake njya kwibanga kuri twangira ibiki ibarabara banakunda ibintu byose avuga ati mwana ukavuga ati kwigera impuhwe ukikunda bazokora ibintu byose ntibizopfa bigize biraryosha umuntu basi nkuko jewe nakoze ndavuga ati ndananiwe okay urananiwe dutanguye rero procedure dutangure intambuko dutambukanye abantu bariko barakwereka ko wowe ugira upfi mugabo wumva umengo uracyashobora kuragenda abantu nta kizova ngo baze batwarehe bazoshaka ba desintoxica amaraso bagushima yandi uzoguma wawundi yeah twarahagwaye ni mu mutima ni mu mutwe is the soul that need the surgery I'm telling you urashobora kugirira chirurgie urashobora kubaga umushaha ukawuvura ukawushona ugakora sur la racine profonde y'ikibazo parce que n'abari mu masantre sinamangeza kwiyumvira ko iki amabushiti angana kuki kubera iki cansanga baraca ibahande y'ikibazo bafise cyavuye cy'indani bariko ana igikomere munsi ntiwakorogoshora tubona wakomeretse nyene bagukorogoshora kugira kuremo nk'ama bacteria allergy bashaka pansuma hejuru umubonera indani ashobora kwiyinfekta amaga naho rero ikibazo kiri nga icavu uwo mwana nyamba yaratukanye
nyamba baramufashe ku nguvu akiri umwana nyamba baramuhaye ndirofa nyene nyamba urumva ari infecte igikomere cyo munsi rero kurambaye kamwe ko ngaha rero hari infecte igikomere cyo munsi bakora shaka ka pansement gusa bahanagura gato n'akadetor ariko bataza nago kuhimburura ari gihe umuntu agwara akimburura igikomere canke igihute bagafyonda amashira imvire igihute ucuye bakubwiye ugiye kwa muganga hajya kivyimvye bakaca bahanagura hajya hejuru ntibafyonze ngo bakuramo amashira birababaza bijye bibora bakuma bajya urababaza c'est bon maintenant tu peux y aller ntibagufyonze ngo bakuramo bicafu byose biri muri wewe hazoguma mva rero najya abana baratwara mu masantre ikibazo ti uyu mwana baramukubise baramuturubitse petite abandi bana babadekesha canke babagira affection wewe bakamubwira ati wewe nde d'ailleurs nyene pour x raison canke maybe yarafashwe ku nguvu je ndibuka ya page nigera gukrea je ndaireka aja nakuja mu bintu udashoboye nagira nsare mu bandi wallahi ugasanga umwana yakubwira ati jewe narafashwe umwana w'umuhungu ugasanga yafashwe n'umuyaya umwana w'umukobwa yafashwe uwo bavukana mu nda umukuza umonkla bahajya na acha avyigumizamwo canke pire yabivuze amavuga ati nasoni ubwo n'ubusutwa bwawe ivyo nivyo uri kurinventa kugira bakumvira ibigongwe ejo akavuga you know what by cyane reka ngende kwinywera akamugira ngenda utanga urubogezo ugati reka na nivyo bicafunga reka tweka kano agafanya mbiyo pamba bucu genda ugiriyeko yo Nias asanze zo swing wera kubwira ikibazo afise canke waramubonye afise umwanya yuko mwana yahindutse asigari violente asigaye agumariza ivyo byose uvuga ngo umwana ngo yarakwiye ngo mu nyuma ngo reka ubufasha peut-être bagiye kwishitura batevye yamaze kugatana yaragize ama feu de détresse kenshi kabaho ntibabitena en compte gushika bavuga ati you know what bayica ubu rero niho muje kuvyuka ku ndaba kandi kuko umubiri uraba addicted si hari umubiri navuga ngo na cerveau de bakugire nabi yose waratwakugiye nabi uratubabarira ndagarutse ndakubindi bisanga ndavuga dasiye kurambaza ibintu nkabisubiramo okay ncenza muri 2005 umva shawe ugati Vamaso byaraheze subugira umbwiye atari imana ngize kitangwa kimwe cyo gutandukanya ntuze ntibikunda rero nibaza rero uko bivuze diva ma centre ego hari abantu bifasha of course ntitwovuga ngo ntanumwe ariko gasanga peut-être umwana ntaratura ntibahagaze cyane bari ku miti ntibahagaze kugira bimburure deep down nk'abavyeyi canke tureke gukayira cyane abavyeyi n'abandi bamwe nuko sije yabo niyo suje twafashe umunsi hari umuvyeyi ashobora kuba azi ico yakoreye umwana akikawusha oh my god kavuga ati ibi c'est pire no bihirenda imubwiye ukabona nyine yuko rononekara kumbure kacuvuga ngwanebeka ngo bizokwijana buke bizomuza canke niyemere kuba vulnerable ngo yemere ko mukosa mujako foko bimwe muri kuri umwana ngena ariko aranywa ibimogi yari karagira ntiyaba ari abantu baza kubona ko ari mubi mugabo ntabe ari we muri histoire bitwa ari badecrange ico kintu cyo muri uwo mwana ugasanga iyo bagize ubwo kubivuga ati hariho n'abana bashobora gutera ibikomere amama wabo bihindukiza ugasanga ari ikintu wakoreye mama wawe utinya gusaba ikigongo rero abo bavyeyi ukatwama sante ariko aragaragaza ibintu bidashobotse mu mpimba ariko urazi yego nturaronka ayo makuru akubwira kuko ntawuzi iryo banga ryawe nturamenya yuko ibanga mu muntu rivuga wowe waramukoreye ikintu urakimunyegeje hariho umuntu w'umukoci w'umugenzi wanje bivuge sesufu ati hajya urashobora kunyereza ikintu fate wewe mukuru wawe sinzi ko umunsi cyangwa mutoyi wawe aragusigiye umwana fate umugabo wiwe ntariyemo arimo hanze abyaye nk'umwana umugabo atabizi acavuga ati
dasi je mfasha ndere umwana umugabo araje baciye baja kuba hanze muravukana n'uyowe isigura mwana ni nka gwawe mushize mu bana bawe yiganye n'abana bawe bambara n'impuzu zisa abantu gwawe umugurishe nete ahubwo uwamukuru wawe wahakwa kumugurira akaho ufite urugo kandi uko bimukora kuva mu buto kugira ngo ashobore gusa n'abana kugira ngo ntihaze haze n'ikiyumviro cyo kumva yuko utari mama wiwe si banga none ni banga 5 ans 10 ans 13 ans 15 ans ntabyazi wewe urabizi ntabyo mubwira umva ni banga umuntu yarambwiye kana byaneze usanga nibyo iryo banga hari ibintu azomanifesta yari ofite yakora amakarera arambwira ati hama akaca umva akaca atangura gukora ibintu birubu mwari mwiteze n'uburiguri yuko akiyatangura kuva muri azobereke umuntu akiyamariyaje ivyo bintu agerazane nta mwana nta n'ubuzukuruza nta muntu n'ibyo nigeze ari twari ibintu abantu bakwaca bavuga ngo basho usanga soko ngo yaranyitaho cyangwa yaragwana agira ibiki mwana agaca agumuka ku rwego hamwe se mutwe warasaza agatangura gukesha iburangira barakesha umengo n'ibisanzwe bakagira ibintu bitari n'amavuga ati divana amahoro umengo nyine ugiye ahantu maze ati amahoro bayiki akagira ibintu umubwira atangura umubwiye ikintu akabwira ati agatangura kwanga ibyo umubwiye akazara wumva ataranabimenya yuko nta byazi ni genre le cerveau il manifeste parce que hari amanondi dans la famille agatangura kugira ibintu akavuga ati n'ibiki umubyeyi akavuga ati uwo ma ufate wowe nyene akavuga ati asaze buke mu kazo cyangwa wana akacanywa rero n'ivyo bintu dufate agiye muri ama addiction n'ibiki ni example natanga kazo stangura kujana mwana mu masanze umwana ugira ibintu uko mu cyatari ubanza wicare nuje nakubwira ati ukira ku mwana wawe uravyinvestisa mu mwanya katanga kateske wait nicare ni divin okay divin ndikunda umunsi wenzi nyabaye kandi ugafata pause kwanza yo kwikunda akazi kandi ukagabanya ukavuga ati none habaye iki wabaye mwana bwa ati ubyo bintu tivakira umwana yarigeze kuba abuze umukobwa yarigeze kuba yaswe yarabimenye hari ibintu ntamubwiye n'ibi rero wabihaye umwanya ukabyumvira ukagenda ukamwicarika rero n'ibyo hari igihuti hari imitinya kuvuga ati ibintu iyo bimenyaho rero bisara gusumba birashobora kuba cyane mugabo kubera ishavu nyine akica muri ibyo bintu mugabo mezo ngende byaturesha kandi mu mwanya muto cyane ibintu bigaca bitora umurongo neza rero iryo banga rero ugasanga umuntu akora ibintu bidashobotse wowe nawe mu buzima bwawe uriko uramutigitira ni byiza uriko uramwirondera amahera uriko uramurondera ibyo azogenda azokwambara byo hejuru mu mutima ntaco ariko iby'indani uriko urabikorera kw'ikintu hari abantu rero bareka kubikorera ko ahubwo bagatera bakwica gusumba ugasanga ni wa bantu wari witeze ko baza kugutahura cyangwa baza kugira iyo pitiye ko umuntu akubwiye ngo dayeri ngo mu bantu ngo ugasanga muvukana mu bantu tuvukana ngo bagire ko tuvukana je nawe ufashe iyo nzira ngo utere ubanda ngo utere ugenda uri umuvyeyi ugasanga umuvyeyi yabwiye umwana ati umviriza wa mugani wawe wananiranye n'iki wamburanye utanguza afata ivyo bintu uzafata izo nzira kigenda biragusha ntuzonyanduriza abandi bana ntibishe muri iyo place yumvire uyu muntu nene eske arikunda ariyanka ku buryo bafata ivyo bintu ata mpamvu yahabaye
déclencheur kenshi iyo abantu babinyoye ko mu kuryoherwa abakunda kubijyamo cyane bakamera fone baronse umuntu abanura akagucira agaca arabona ko reka ca mu karabana bigeneye barahari usanga kugira ngo moi j'ai testé ça mugabo ko atabitwayemwo n'ibikomere vy'imishaha ugasanga bo biroroshe ko ca bivamo kavuga ati d'ailleurs ndokundaniza peut-être inzoga cyangwa naravyumvise numva ntibiryoshe ndabihera ntihajya rero bitaba bikenewe ko mutwara muri centre voilà birakenewe ko mujyana bibaze ubu rero cyumutwara muri centre cyumutari ko batakomera yarafise ntacyo yarafise urebe ciba pire vyavuga ati vya vrai kandi muri centre tugenda ngo insomene n'ibikini bikimvura giye amaze ukwezi iki uci abana wa urumuga kacigaruka witerisha ari no centre bagira ntakunda ukagenda wacawubwira uri umuvyeyi mwiza ati umwana wawe ategeka kumara 6 mois bakabibwira umwana ubonye agwaye yumva ariko wumva umusizemwo yumvise aje gufungwa gukira kwanje umuntu arushe aremere kuja kuvuye mu gihano mbese umva kugira ngo iribanza ko nshya mu gihano gukira kwanje buzotwara neza umva ahantu wo mushize nawe apana ngo aje mu gashungu aje kumugana ngo simwa ahubwo ni majambo ugukira kwibura kumwasi urakwihaye centre hama gushize no mu mwanya ashobora usanga wewe yita fo kumwumvisha ati twe tugira dukora ibi mama wari akora ibi nawe ushama akatege ukire n'ingoga shaka umwe wese ko arakora iki ihwanya mukuru kuri wewe pour l'instant umubiri uracari addicted reka tugufashe amezi abiri ariko kwameza nicyo twamubwira ati arakenera écoute avant pendant na reka umubiri wanjye kwa kwiyumvira fresh uri utaryamye n'ibikunda diara uva mu isani bikunda apana ko agiye muri centre ntawe asuye kumyagisha no muri aba centre ga divin okay je me dis hawe no hari abapsi babagisha ama écouteur d'une façon régulière dad yego yabapsi ibi natinya ko bita bimukana ngo ndikunda suguponda sinikunda ya suguponda nyine bari hariko hari akabuze ko kongera comment améliorer dufate wo bize bashobora ko améliorer gute deja umwana yaje kashitangura ko nibyo nayo mvuga kacumbira ngo kwanza azabaza hari ukungene aba ngaha twari twese twarabibajije none mama ngiye ajyana uzomara igihe kingana gute akaca agenda acumbira ati aha ni buri sima azoca afata kirya gihe cyose ukwezi kwa mbere kwa kabiri ufite yumvise igihe kinini acamva umengo ndacafise umwanya twese byaratubayeho ugasanga ariko abaho ahari umwanya wo gusohoka kuzotaha arabayeho mugabo ararindiriye kwezi kwa mbere ati kwezi kwa mbere kurahita nsigaje amezi atanu nokora iki kinyokipa ukwezi nako irindwi kina football ngaho mu rupangu cyane akaza agakora même des activités bo bashobora kubona ati umwana ariko yabaye bien atahe mugabo wewe ariko akora ibyo bikorwa bituma umwanya ugenda ntariko arakira po gukira ariko iyo minsi yo muri centre course contre la montre tout iyo minsi muri centre ntariko arayibaho ntariko arayibyaza umusaruro kubera iki yabwiwe ko azomara igihe kinini none pour toi la solution serait que bavuga ati wowe wicara ngaho ukire hama uzovayo ntibamubwire exactement igihe azomara umuntu mwatanguranye gituma ijya écoute ya avant yuko azamu kandi apana ijya écoute iyo muhira ufite umuntu mwarayaze akimbarabara
akibirimo cyane ufite ugenda urabona evolution ariko aragira uwo wamutanguranye ataraja no muhira yagiyeyo agiye muri centre hari umusipologe yasanze muri centre dufise amayeri menshi cyane ashobora kukwereka uri umusipologe n'ubwenge bwawe n'amashuri wize ntutoge akakwereka bien ko ariko arevuriwe kandi nawe ukabona ati hamwe ababyeyi bavuga ati ok reka tumuhe test azatamuhira aca gukora icyo gisanga muvuga ati ubu n'umuto ko turabona yavyura abandi kumesa guteka yagira amatoilette kati kubera iki abapsikologe bari kandi barabafasha barabayagisha mugabo kuko mutatanguranye utazi ava ingene yaje ameze siniko mvuga ngo umubiri ngo yaje yomze oya mu mutima wewe ava yuko aza muri centre yarakubwiye umubabaro afise waramwumvirije uramutahura musanzwe ekuti je numva niyo nyibikenewe kuri baki mbese n'ubwo mufitiye confiance umwatanguranye karonka umuntu yamutahuye kugira ntutanga kuvuga isura ya bushasha ngo uyu cyangwa ukreye yindi parce que vous êtes nje ndaje muri ibi bo parce que babaza ubwenge nabonye kandi le corps ishaka un truc bari addicted je me dis ukavuga ati okay ndashaka kuva nga reka ndamubwira ikintu na avuga ati okay ndabizi kandi gaje mu ubwenge wewe icyo umutima ushatse hewe ariko ikibabaje malgré tout n'ubwenge bwose ubundi uko nagifanya mbaya kandi rero dufise ibintu bimwe ngo reka nkine ibi ejo nsohoke uzosohoka inshuti yanjye kandi usohotse uzoresisa wababeshe bakugurira amatelefone bagukorera ibi ntibyo bitwara moi je pense que en fin de compte uretse nyine yuko Imana ikorera inyuma ya zero ikintu no kugarura intuze ikiri hafi vuga ngo impene ikiri hafi maze iranzigera kure wabira nkayo mukabira mwese nta numwe agaruka ni wewe ni iyo mpene nta numwe agaruka parce que umva batamugerageza muhira hakiri kare atarasinzikara plus asinzikara plus bizogorana zoga amarushite menshi kandi ico kintu kindi anagenda kivuge kare c'abavyeyi dusenga Imana yuko twebwe two turavyara ubu tuzi ivyo twabayemo tuzi peut-être affection tutarose y'abavyeyi bacu iri intentionnel parce que affection y'abarundi cy'abanyafrika cyane abavyeyi ntibakwanga akavye ndi agukorera ibisanga akurenganije ariko rero harivuga kuri tuze umusaba ikigongo ngo bagwanga inguge bari bavyukuje batetse zanya mukunda akasiga yuguruye nyene vuga gute vyuka tugenda gutembera kuri plage nakubwiye urumva tutaya gukubise uri kuraho udusimirabo nakubwiye ozimbabarira yeshangaye urumva habaje akubwira kugira ngo gusaba ikigongo vyuka kandi abitanguye ukiri umwana kandi akana gatoya ukabwiye pardon nikakugaya parce que akana gatoya nikaragira iyo I don't mind zo kuvuga ngo ngo je wana ko umuntu atiza ngo basaba ikigongo umva nawe uri haye discipline enfin uri haye discipline cyangwa uri kuri exercice kuvuga pardon en tant que parent wibwiye akana wabonye ko peut-être ari mukuru we koza amakosa cyangwa mutoya wiwuciye ukubita mukuru kandi ataco yakoze bakwitiye rimwe umwana yakora rira genda muryame genda mugira ikintu musanze cyane bamurabe hamunyuka na kwa dekonye kagani muvyuke ndabagure crème glace ni wigenda uvuga pardon umuhendeje crème glace birahetse niyakura hose piko gati ewe turabagabo twese haramaze kuba iyo relation kutazi gusapa yes rero uzobivyiga nawe kuko nawe urakura en tant que parent reka ukiri umu jeune parent
c'est facile yo gusaba ikigongo umwana wawe muto wa 3 ans amaze wo mubwira ngo vuga ngo merci ngo vuga merci baguhaye imbombo vuga pardon à ton frère akagize wewe nyene muvye ntarakumva ubivuze ava arabona ko umurenganije parce que umwana abona ati attends chine nicenga kuri television ujya mwana akora dekona nshenza ndayironse ibipasi out of nowhere mama ntambwiye pardon kubera ikintu ndavuga pardon hehe sangapi we nawe en tant que parent uzokura bikuraneye kubwira umwana akuze ha muco witega yuko ataco bizomugira muri kazoza kunuzeye kandi ubwo nzobimubwira uco ushaka kanse ata j'ai des amis bamaze kubimbwira bakuze muri za 40 45 47 bari urumva bakuze avuga je mama ntikiza mbwira gusa ngo ndabisomweze umugeze vraiment mama we mubwiye ati ujya mu ntuze ameze ukuntu kubera bijya bintu wagira mukiri akakubwira ibintu mama wiwe yamukoreye afise nka 6 ans afise umutipa kuze afise ibintu afise bikwegana afise mu 45 akubwira ibintu bya 6 ans mama ngiye ibyo bintu acavyibuka we mama we arabimubwiye ngo ngo nibijya yo mwabejeje kumore yangu pardon vraiment ngo sinzi ko ari ivyo kandi rero ntari nyene kujina gukubise gushika no ngo Jean vyo gukora ko gutyo urumva ndabafise abagenzi babiri vraiment bari mu mutwe bamaze kwimbya kandi rero kaye babwira abavyeyi maybe arazi yuko nanye sigari umugabo umugore afise ishida ziwe zo mu buzima akabwira mama ndaje kubwira ko ukumeze ukuna mandi derange na mandi stress na mandi umutima uri mu mutwe nukurya munsi warambeshe 2-3 na perdre confiance mu bantu haje badubwira ngo umuvye umwana uramubwiye genda wambara ibirato cyo tugenda gutembera akisanguragiye une fois deux fois iyo ngaro n'ubwo tugira bwa kera ukamubwira tuzogenda dimanche genda uryame genda ukore devoir hama dimanche tugenda kuri plage hagera mama twinde kuri ya plage mu mutwe wabishizemo yarayapanze impunzu yarayagize iki yabicofye mu mutwe ko azogenda muri piscine azogenda kuri plage azogenda mama we hageze yigiriye mu programme yiwe par exemple yigiriye aha ntavyo yagize 1 2 3 4 5 akuza zo ana bayita good trust issues avuga parce que mu mutwe wiwe waramaze gushiraho systeme kujya ku mashini yuko umuntu kirakubwiye atadegera atarico anzo kubonamwo oziri kurambesha nkubu urakunda n'umutipe bagiriye nk'ibyo bintu imyaka 6 kombwa sheri jewe vraiment nzokomanda gukunda aho nzoja hose umenye ko ntuzokikwe n'umutima naho nogenda nkamara umwaka mu Buganda muri ya Belgique zawe umenye ko ndi wawe bwite nta wundi ushaka kwikuza jewe achasha baye kana ndero yundi kandi wowe ari sincere juste parce que yakuze bamugurije bisanga gendiki yavyuka akasanga bamusize gendiki arinda mama wuwe ko ataha bagende gutembera ntazi si cumukorera tu vois ugasanga n'abavyeyi turabiminimiza ugasanga ahara kuza abantu bafise ibibazo kandi umuvyeyi bimubwiye deja vyibagiye parce que ikintu wowe kiteko kirakubabaza finito umuvyeyi arataha yasanzaye atibwa ko yari yemereye piscine umwana yabimubaza kutamwe igipasi genda kuryama ukwambaza iki wewe tuzogenda na semaine prochaine manuzi ibintu wishe mu mutima wiwe yari yashushye ati impamvu utagiye nekora ko byagenze uko nabuze amahera canke nakoresheje ikindi kintu pe uretse umutu wacu yagwana ndamugurira imiti basi ushufuma wasinaga impamvu yumvikana n'icyo kintu gihe yumva ko wavyibutse wamuzaniye agasosete canke agashokora pour t'excuser un truc du genre ariko ati yo bene muraryama d'abord kuko usanga utanota ewe kutarajya amasaha Burundi ndi Rwanda kurindire gushika amasaha atagenda yes tu vois wimve ngutundu duto kuba ntuzi ikintu uri kurarema mumo si yama ntuzi yaje siyagira amatemonyage ko yabibwira abavyeyi bonanye avuga ati twebwe kandi yako amubwira ni wabaye wa kabiri kuko utabaye wa mbere aba we wa mbere woni uri kirofa rero wa mbere yizuriye mana umwana uko mushira mu bintu byo kwama ari insatisfait mu buzima urumva donc rero twe abantu baturaba n'abavyeyi bacu marana baturaba bakuje gusumba peut-être
is never too late, is never too late. Kuko ndaza abantu basabye ikigongo abana babo bafise mu makarant kombya kandi bikafatanya akantu gatoya. Erego umwana naho afise amakarant kombya ugiye nko ku musego ntabyo ndabasaye azi nk'icyo kintu barakibizi basi wewe ntupfuye uwo mwana akacafa ibaza atigeze abaho mbese cyangwa bikubwira papa umenye yuko iki niki chance kumvamo ibaza kandi wewe mubwira ariko umusego haje ubonagira akatipe ko kanyuma ngo mwana mbabarira kizo kuguma una ugati donc ntani mwanya twashiye kurunka ukubaho atamfitiye ishavu azobibaza donc rero mumenye bavye muko muraturaba n'umunsi twagize iyi témoignage ya Diva hari vyamukomerekeje afise mu ruhara siwe wenyene mu miryango yanyu murazi ko hari imiryango myinshi yo mu Burundi si mu Burundi gusa cyane no hanze niturabwa no mu Burundi gusa ibujumbura yo hagati mu gihugu yo hanze uwo umwana wawe yabaye nabi ukura munyegeza wamutwaye mu Rwanda kumuganirayo ngo ntiba mu Bujumbura mu kibano none ku mwana wawe yabaye nyene igitabwa wowe uri ahantu urapoesheje uri kurasengana ivyiza Imana irakora vraiment n'imaze ariko Imana yakubwira ati Imana irakubwira ozi nikosa ryawe rega kacugumurira usenga wisondesha none sinakwishuye nakwishuye ko wewe wamukoreye igisangu ujya mwana genda umusabe ikigongo hama bica bihera Imana yishura ukundi Imana igira ibitangaro bimwe byo guhindura amazi mu vinyo mwanya wose iraguha akajambo ukakabona ariko vyenze kwihagarara ko ngo oyaye reka basi namureke mingo sinzi no bitangurira aho nyene ozije ndazi ko kudekone nta magayo kuvuga ngo ndashaka kutuvuga ozi ndazi kuna kudekone kunyene no kunuko rero abavyeyi muko muraturaba nukuri mu bibi twige natwe turavyara ubunye maybe hari abantu batabizi ko abavyeyi babo viko natwe peut-être abavyeyi bataduta bikigongwe d'une façon claire et ntuzebwa ati pardon maybe hari abantu tungana bagivye twakorewe bivuga ngo akira ngo ingufungure ingujya amafiriti bana ko twana dukunda amafiriti ingo hari ingujya amafiriti ugize nda abavyeyi bakugirira na uzi ko ufite ibikomere umwana wawe peut-être nuko uramubwira pardon ko ntakugiriye ko nagutwaye kuri piscine nayo kwemere tuzogenda ejo shankiki sabikonje ko rusabikonje uje muri antelema uje muri baby shower uje I don't know ruguru muri kuganduka sabikonje usaba umwana mutwara ahantu but intentional uvuga ati iki kintu gigize savye uruhusha ku kazi peut-être nyambuza ko ariko umwana wawe yakuvuye muri yabi ikintu cy'igitabwa uzi ko ufise mu ruhara urumva ico gikomere ko tukudufata aragize abavyeyi bamenye yuko sinzi hari badashobora kuvyemera ko turiko turavuga ivyo ariko umenye yuko ngo utari urinvestisha umwanya wawe ku mwana nivyo niko twafatiye uko bariko barononekara hariho abandi bitaraba uri baravyumva ibinyi ntituriko tuvuga ngo abadoge canke abari muri ibinyi ngo bakeneye guhabwa umwanya uzoza kumuha umwanya kubera yononekaye yego nivyo birakenewe ko umuha naho mugabo ugira wikingire hakiri kare tangura hakiri kare umuha umwanya kuko iyo bijya hose kujya kumwe mu mwanya kwawe uvetega nibwo buzima yego nivyo kubaho avec le matériel biraryoshye kandi mu buzima nivyo ariko tumenye yuko kubaho abana bacu twabitayeho avec le matériel n'ibikenewe vy'indani warabitayeho bien biraryoshe kubona mu bana bawe abana batanu nta musaza arimo nta wavyariye muhira arimo biraryoshe urabaho vraiment wumva wow ufafsa amahoro yego Imana yarabikoze ariko ubu nawe wabigize mu ruhara warabikoze hari wacu bamviye undi muryango barashanga umuryango wa naka kwera hari ibintu abavyeyi bakorera abana sinzi ko ari babivuze avuga ngo gufinisha ngo abana gaye ngo abadekesha abana bawe hariho ubuzima uri kurabakre hari inzu uri kurabubakamwo wowe udahari
bazosigara barayibamo know. muri bijya Amen, amen. bijya babubakiye by'indani kubakira amazu n'amaparcelle n'ivyo byiza ubwo utabakiye indani ziya bazozigwanira bicane bazozigurisha asanga nta nzu bafise rero y'indani muri bo bazobamo Itandukanye. Amen. hari ikintu dasi yavuze je mva twohereza ko no kuri it's never too late. It's never too late. Hari impamvu uravyiyemisha niba vyarakuba kumba niba hariho umuntu uzi muri aba relatives ari mu bibazo. It's never too late kumufasha umuntu kumuba hafi kubera ko nubwo yafise 50 ashaka kuzubaho 80 imyaka 80 nayo bari ibiri at least bose miliyoni 30 isigaye ayibeho atagifite ibyo bikomere ari umuntu abayeho by'ukuri akwiye kubera ko kubaho muri ubuzima ufite ibikomere hariho ahantu udashika hari ahantu muri stack ahantu haba kumva ko n'ivyo byawe ntibikura ngo bidevelope kuko nta munezero w'indani ufise nta muri ufise amakesi atagira inyishu rero it's never too late kugira ngo habeho iyindi départ shasha kugira ngo uwo muntu nawe agire ubuzima ko nawe aramahita kugira ubuzima hari impamvu Imana yamuremye kugira ngo aze umugisha ku bandi bantu rero niba mubona uyu munsi ari ikibazo tangara mubona ari inyishu jo hirya yejo parce que mubona ari inyishu uzomuherekeza mu rugendo rwo gushaka kuba inyishu hama hariho nk'abavyeyi bashaka kuba vyaravuyeko je n'ubumengo mwotangura au travail sur vous-même déjà travail kuri mwebwe mwige gute ushaka guca bugufi niba umva muri batavyo woshobora wige kumenya ati mbega vy'ukuri ngerageje kuraba ni nte nakomekeje umwana nte naferinze nimba ari umuvukanyi wawe nte nk'umuvukanyi waferinze kuri uwo muntu hama utangurire wi exercice kumubera umuntu mwiza nimba waramwishe ushaka usanga afunze ko kumbuza ari wo rufise nimba ari amajambo mabi wamubwiye ushaka usanga ari amajambo meza umubwiye adashobora kumukiza uwo muntu kuko bavuga ngo aho wavunikiye niho kenshi ukunda gukirira kuko umuntu atari yakuvunaga hamwe twa turaganira ryari arazi problème afise genre yatewe n'ibintu byaba byo mu miryango rero ndamubwira ati basi bagenda urondera psychologue iki acambwira ngo rero ndazi umuntu yanteye ikibazo ngo wewe ngo nashaka kuvyemera ngo tubiganire ngo bihere kuko urumva kuri wavuga ati uwo muntu hamwe yobona ko yanteye ikibazo akandondera tukavugana noba mpejeje kuronka solution ngo ingorane zose mfise umuntu urumva urakora kubona amafaranga ntiyinjira urayaronka mugabo ntumenye yagiye ngagumye yarabagutya nta n'umunezero gutera kubera iki hari ikintu uraryohewe uranyoraborewe uragize iki wavyuka uvyukanye umutima uremereye nukuri urushe umva ubabaye nukuri ntimuze mugire umuvumo wo kumva ko hari umuntu wabo kwisi wujije kubaho ubuzima bukwiye vraiment naza ko n'Imana zo kubaza uwo muntu ati uyu muntu niba yaratesetse kuri isi hari urayifise mu ruhare runini birasaba hari ushobora kubona yuko ubukonstatatiye byo muri iki nagize bije dufate nko après y'ikiganiro canke gasanga hari yarigeze kubona ko yagiye ikintu ibabarire yego kuko utibabariye hamwe ufata iyo ntambwe ugende azopfa yego ibabarire bige kwibabarira vuga ati kwibabarira niho binoroha kuja kuvugisha uwo muntu ubanza ufata umwanya wo kwisaba ikigongo imbere yo kuja gusaba ikigongo maybe ko nawe wari ugwaye wari ufite nawe ikibazo catumye ubwira ivyo bintu ubihokonese wari wapangiye projet ngo nzokomeretsa umwana wanje nzokomeza umuvukanyi wanje byagushikiye utaruvyiteguriye mugabo warabikoze ikindi kintu yo wabikoze warabikoze uko nyene avuze hozi hari igihe wanashaka abavyeyi tuvuge barundi maybe uko nyine avuga ati burya vyarakubabaje gushika kuri ugerugero n'ubu twe dukuze ntushaka kubona ozi yo kuja nitavye telefone yawe washavuye kuvuga kuri urugero ntudiskite ngo ntiwari gushavura oye namaze gushavura nduga pardon n'ukuri ubabazwa n'ubusa simbabazwa n'ubusa kazima yamaze kuba barawayibonye wewe poweshe reka ushaka kumutwarira hejuru ngo ngumane uri umubono wewe camuvuga ati sawa nikomeze je mbaza nk'utuntu duto yego ntuzosubire kubigira kwari twakira ibintu kumwe nibimvire ngo hanga ibintu nabikoze ntazi PARDON sorry ni CORRY amasira abiri utu tujambo je t'aime nanga
je t'aime menshi da oya je te nukuri vuga sorry vuga pardon hama vuga je t'aime ko ndagukunda mu gukira vraiment bihere nukuri twere twizere ko hano kuri mwize twizere ko hariho mwatoye message zanyu twe nga twatoye iziwacu kora ko turabavyeyi turabavukanye turabagenzi wese ariyumva vraiment dushimiye na Diva kuba afise umutima wo kwamaza kupartage abandi kugira ngo ashobore gufasha abo bantu parce que hano warahaciye ntifuza ko undi muntu ahaca mu gihe hagusesereje umutima rero turagushimiye gose Diva kuba ufise umutima mwiza bana kwezagire cyane bandanye utesa bandanye n'ibindi bibandanye bikira ko mu isi tugwana n'izindi ntabwo zibandanye zitsinda Hamadu shimira badukurikiranye tubibutsa abamama n'abakobwa kuguza amakonti muri kira mama nimba utari bwabikore turabikwibukije kandi kwindi ncuro ya kangahe tutazi ni 50,000 francs na passeport yawe photo passeport na n'ikintu kikuranga yabarekaranga mu canke ka dominage hamukegera agence ya banko biri hafi yawe kwabwira ndashaka kuguza konti ya epargne izofasha kubika amafaranga yanje no kuziganya kugira ngo ejo ushobore kwiteza imbere nk'umukenyezi kora ko udafite amahera hari ibintu byinshi biguhaye ukomeretse umutima ko atamara ufite ubuza amahera hari ukuntu ubuza amahera espoir y'ubuzima iragarukira rero reka tubashimire cyane twizere ko mwabikoze cyangwa mutareko nta mu bikore hama ku bantu bataravye ikiganiro cyacu no munsi amakomantere tuyasanga muri commentaire ko turakeneye kuganira namwebwe twumvingire ibintu mu partage comment subscribe byose alors naho utadasha bye Diva bye bye kwa kunzi wacu bose turakunda cyane naho bye bye Siren Vibes TV